Mwaramutse uno munsi ino bawita Thanksgiving, donc itariki 26 zo kwa 12 inyuma ya Noel bawita Thanksgiving. Bon neza ko ari umunsi novuga abantu barelaxa cyane. Pour l'instant ahanda ahantu kuri beach nini cyane, abaza abantu benshi gose, nubwo mbona umenga ikirere si ciza, mugabo baba bahari benshi gose. Ariko icyo nashaka kuvuga si ico, nashaka kuvuga ku kintu kijanye na nostalgie, inkumbu, ibihe vya Noel bitera. Nibaza sinzi ko aba diaspora bose, ariko je iyo hagize Noel ndi wa muntu je musana nta muntu sifise bigumbagumba vyinshi, sifise ibishobisho vyinshi, sindi umuntu novuga ndi emotionnel. Ariko hari ikintu emotionnel mu gihe ca Noel, sinzi ko kubera zijya ndirimbo za Noel usanga mu ndimi zose zimeze nk'izisa, aha igihugu cyose ujamwo. Mbere wanashaka nazo ndirimbo ushobora gusanga mu giporoti no mu gikatolika zimeze nk'izifise ritme imwe nk'ijya Gloria iya ndirimbo twavuze tumva muri katolika. Ariko niyo ngiye mu ma church y'aba protestant bariko bakora ibintu bita carols, ni nk'indirimbo zenyezo kuri Christmas, usanga bariko barayiririmba mbo pas nécessairement kujya nyene bien sûr umva mu cyongereza, mugabo irahari. Ni imwe novuga bameze nk'abasangiye bose, n'izindi nyinshi uzurumva mu bya Christmas. Igacimba nk'ikwibutsa kera iwacu ibintu nk'ivyo. Mbo ikindi kuri Noel nk'uku usanga abantu bariko ari mu munsi wo na famille, nkaho urona ko amafamiye ngaha, amafamiye hariya, amafamiye ngaha mu mahema. Donc ni uwo mwanya amafamiye catching up ahura. Urashobora gusanga abantu bavuye mu bihugu bitandukanye kubera abazungu bagaza barayebaye nabo nyene baje bagahurira ahantu kugira ngo famiye zibonane. Ni culture yabo yuko kumbura nayo iri mu Burundi, yuko famiye zibonana bagasangira utwo bafise, bigatuma kumbure kwa diaspora bamwe nabo nyene aba bafise amafamiye yabo ari hirya no hino bakumbura. Bo lironi nuko iyi minsi ya Christmas usanga amatiki nico gihe abantu benshi baronka uburuhuko, donc amakonje, kubera hari nk'ama company aca yugara indwi 2, 3, 4. Ico gihe baca bashima ko abantu ariho bafata ama vacances. Ariko ironi si yo, ahubwo yene nashaka kuvuga nuko iki gihe bon kubera kumbure iyo system nyine abantu bose babafasha uburuhuko, usanga nk'amatike y'indege yaduze, nk'abantu bashaka kuja ahantu ashobora no kwidura. Ndibaza kiretse selon peut-être destination, ariko hari ama destination ushobora gusanga itike ugeranije n'itike yo mu kwa gatanu canke quelque part hagati mu mwaka yikubye na kabiri, bigatuma hariho n'aba diaspora bipfuza kuja ahantu ngo wane n'andi mafamiye mugabo batabikora kubera évidemment kubera badashoboye, badafise izo moyens zo kuriha itike igeze hiyo. Na cyane cyane iyo ufise famille, je ndamaze kuvugana n'abantu mbona umugabo umuyeze kuba mbaza nkarira ngo kubera iki mutaja i Burundi kenshi. Bo jewe sinzi kwico naye kumwishura, yari mushasha kumbura azobimenya, mugabo mu bihugu bimwe uje i Burundi kubera ari kure bigusaba dufate kufise famille y'abantu 5, umuntu kuvuga wowe madame n'abana 3. Mbo kimwe n'ibifise sanse ko uvuga ngo je ndagiye mu buruhuko kwinezereza, nzize umugore n'umwana, abana umugore kuranekana n'abana. Ino nta bakozi dufise, n'abawoyi dufise, n'abayaya dufise. No kuvuga ugiye ahantu umugore ukamusiga mu rugo, no kuvuga umuhaye ako kazi kose kukwirirwa aranekana n'abana bajana hariya mu gatondo, kuboza, kubagaburira, ku mugoroba kubaryamikisha, ugasanga nta valeur bifise kiretse kumburi kuri business. Ico gihe birasigurika. Hari igihe murangenda ku bintu vya business, ico gihe peut-être bafise sanse kubera d'abord nta mafaranga famille mba nkoresheje, nkoresha amafaranga yo ku kazi. Ensuite ni nka obligation quand muri gukora akazi gusaba ku traveling ico waraciyemeje. Donc je vais kuvuga nuko dans ce cas là muri ico gihe
usanga bica bisaba donc yuko ujana na famiye yose. Famiye rero tubigaruke ko navuze abantu batanu, hari abafise abana bane ko mu coma batandatu, boko bana babenshi umva niko n'ibiciro vyiyongera. Mugabo reka mfate iyo moyenne ya batatu nuko ko ari moyenne y'abantu benshi baba bafise abana babiri batatu, donc muri abantu batanu usanga itike y'indege ishobora gushika ari retour ibihumbi 10 na iyo ni itike y'indege gusa. Bo noneho mvuze atari muri Christmas mu cya Christmas no kurenga. Bo hanyuma ni voyage ayandi mafaranga kame masabwa aho muzoba hari gihe usanga kumbure muri famille hatafise icumba giha ivyumba bihagije byo kuzobakira benshi agashima guhita ashika mu hoteli hanyuma akazaratembera mu famille donc hoteli y'indwi zibiri cyangwa zitatu zine zitanu depending n'igihe uzomarayo, hanyuma ugashirako ama déplacement, hanyuma ugashirako ko aho gihe hose ugenda ujanya akantu n'abandi muhura ubafasha gutya na kuriya, ni ukuvuga ubupanga ibihumbi 15 bishira 200 ku rugendo nk'ugo. Bo ugo rugendo rero ayo mafaranga ni menshi sinzi en principe nkayo kugira ngo uyabike uwakoze imyaka myinshi, ni amafaranga uvuga ngo uko mwaka mukayabika mu gihe ufise izindi responsabilité fiscale canke ibindi bintu wishura sokiye tout le monde buri muntu ivyo ntabifise. Donc nico nshaka kubwira kugira ngo uzurafata ibihumbi 15 buri mwaka ugenda ahantu ivyo ntivyoshoboka, no kuvuga uca wigomwa imyaka 5 6 renga ugahita muri mu ukagenda indi myaka ugaciguma hafi kugira ngo ayo mafaranga uyabike. Hakongeraho kandi na niyo misi navuze nubwo navuze ko baguha indwi zine rimwe hariho umenga muri Amerika ho nizo ndwi zine ntibaziguha, no kuvuga uwifaha indwi zine no kuvuga izo zine zibiri ntuhembwa, umva ubuzo n'amafaranga yo kwishura yo kuhembwa. Hanyuma iruhande niyo baguha izo zine hari igihe usanga kumbure mu mwaka hagati hari ikindi kintu cyagusavye ko ufata iyo live canke ari nk'abana baja gukina hirya mu yindi region, ibintu nk'ivyo. Ivyo ndashaka kuvuga harimo element ya finance ituma abantu badashobora kuvuga ngo bon je ko nshatse kuja hariya agenda giye, kuko iyo myth abantu bibaza ko umu diaspora afise amafaranga menshi, nago mye ndayibastinga kuva na kera narindi nta mafaranga menshi abantu baba bafise. Mbere wanashaka ntuzeye economy yo muri wese yose yuzuye ibuildinze yubakiwe ku madeni, usanga umuntu afise ideni y'inzu mortgage abo niba kiratayifise mu vy'ukuri kiretse nyine abakuze bamaze kuyariha, sino nta bantu bagura cash usuvye nk'aba Elon Musk. Ugacishira ko iruhande ya mortgage ugacishira ko imodoka, abantu benshi ibimuduga banini binini ubona ngaha aragenda kitwa kigwihumbi 50 akafise 10,000 agashiraho deposit 40 akabifata kw'ideni, urumva abari karayishura. Hanyuma ugashishira ko na obligations zijana nizo nayo madeni, notama insurance, urumva ufashe inzu takuyiha assurance, imodoka ni kwa kunduta kuyiha assurance. Ivyo ni bibiri bimeze nk'abanduka mu gafashe ideni, surtout ni utafashe ideni quand même il faut kwasura ibintu byawe sino ubishize en danger. Ugacishira ko donc ayandi ma dépenses asanzwe kugira nshaka kuvuga ko economy yacu usanga ari amadeni, ideni bari kase wosanga abantu benshi ibintu biciye bizamba. Mbo haguye kavura gatoyi ni kuvuga mpavangeza ha iyi video mugace nashaka kuvuga nico yuko muri Christmas haba kintu cha nostalgie, ikintu cyo gukumbura famille, cyo kukumbura Burundi, cyo gukundura amacarols y'u Burundi, aho kandi kwideplace bitari ibintu byoroshe kuri buri muntu. Sawa mugira umunsi mwiza, tuzosubira, bye bye.